Ndi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ku munesha kuri yanyu kuri cyane ya Isange TV. Umunesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndaguhaye kaze rero we mu mwanyi duhorana mu makuru n'ibiganiro ku munesha kuri yanyu kuri cyane ya Isange TV ibandanya ibashikiriza umunsi ku wundi. Ndaguhaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muri iki gitondo rero turaza kugaruka ku ngingo nkuru uzikurikira. Kuri ubu ngubu amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko umugwi wa Red Tabara wongeye kubura imigwano kuri ubu ngubu ngo waba winjiye mu ntara ya Cibitoke ndetse kuri ubu ngubu ngabashika 10 mu basirikare b'u Burundi bakaba bahasize ubuzima. Mu makuru duhawe n'amasoko yacu nuko umugwi wa M20 wa Red Tabara wongeye kugaba ibitero mu bice bitandukanye ngo ni ibitero vyagabwe mwijoro ngo rishira mu masaha y'isaha y'11 z'agatondo aho umugwi wa Red Tabara rero ngo wongeye kugaba ibitero mu bice bitandukanye mu Burundi ndetse ngo kuri ubu ngubu mu ntara ya Cibitoke abantu batari bakeyi bakaba bahasize ubuzima ndetse n'abasirikare 10 mu Burundi bakaba bahasize agatwe. Nyuma yuko kandi n'ubundi mu minsi iheze umugwi wa Red Tabara wari wongeye kugaba ibitero mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi ndetse aho byari byanavuzwe yuko mu ntara ya Katumba umugwi wa Red Tabara wari wongeye kugabayo ibitero uza kugandagura abasirikari batari bakeya mu ngabo z'u Burundi FDNB. Kugerekerezo rero rya 25 ntwarante 2025 biravuga ko umugwi wa Red Tabara wongeye kugaba ibitero nko mu isaha ishika 11 z'agatondo aho rero ngo wari wamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero uyu mugwi wa Red Tabara biravuga ko kuri ubu abashika 10 bose mu basirikare b'u Burundi baba bahasize ubuzima. Reka rero tubandanirize amakuru n'ubundi kuri ko biravugwa ngaha mu Burundi hagati y'umushikiranganje wa mbere Jean-Yves Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Biravuga ko kuri ubu ngubu intambara yongeye kwaduka, umuriro wongeye kwaka muri CNDD FDD. Kuri ubu rero biriko biravuga ko hoba hari ikibazo nyamukuru arico gitoro. Igitoro ngo ni kimwe mu bibazo vyakweze gutumvikana ukomeye hagati ya General Ndirakobuca ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Amakuru duhabwa na soko yacu aravuga ko hari haciye umwaka abantu benshi bibaza ico General Jean-Yves Ndirakobuca ndetse yoba yarasigaye ajejwe akigenwa kuba umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga 2022. Benshi ngo bari biteze kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afata ingingo zikomeye nkuko byari bimeze akiri umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'umutekano. Ico gihe rero ngo niwe yari umushikiranganje yubahwa cyane ngo yafata ingingo zikaja mu ngiro rimwe na rimwe ndetse ngo yanashobora kurenganura abarenganijwe. Ngo naho zimwe mu ngingo ziwe zavyaye amaganya mu miryango myinshi. Kuva abaye umushikiranganje wa mbere Jean-Yves Ndirakobuca yarabuze ikibanza ciwe iruhande y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yivanga ngo mu bibazo byose yama ariko aravuga buri munsi hamwe ndetse akanakoresha imvugo z'akamaramaza zimanamaza ubutegetsi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yihera amategeko abashikiranganje n'abandi bategetsi mu gihugu, naho General Jean-Yves Ndirakobuca ngo yisanze ari umurorerezi gusa. Ikindi cagoye Jean-Yves Ndirakobuca ngo ningene yifata iruhande rw'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Mu nzego umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye nta kintu ajejwe ndetse ngo nta nico ashobora kuba yobazwa mu mabanga, ariko mu ngiro Angeline Ndayishimiye afise ingufu zidasanzwe ngo niwe ashobora gusambura ico umukuru w'igihugu yaraye yumvikanye n'umushikiranganje wa mbere. Aranafise kandi ngo bamwe mu bategetsi aha amategeko haba mu bushikiranganje ngo haba mu bakozi b'iperereza
itegeko rya Angeline Ndayishimiye ngo ntawe ushobora kurivuguruza ngo kuko ngo na perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntiyigera amuvuguruza. Ikindi kiri mu vyagoye Gervais Ndirakobuca, ikindi ngo coba caragoye, iki ngo kiri mu vyaba vyaragoye na cane cane wari umushikiranganje wa mbere ariwe Arengiyome Bunyoni kubera atashaka ko bo mugenderako. Ndirakobuca we ngo vyarunyutse asigara ajumarariwe. Ikibazo c'igitoro nacyo kiri mu bihanze Gervais Ndirakobuca. Igihe Gervais Ndirakobuca agenwa kuba umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye yari aherutse gutangaza ko ngo yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro. Anemeza kandi ko anemerera abarundi ko ngo kitazosubira kubura. Aho yari ahejeje guhagarika ibikorwa by'ishirahamwe Petrol ryari rimaze imyaka myinshi cyane ari ryo rizana igitoro mu Burundi. Evariste Ndayishimiye kandi biravuga ko yaryagirije ko ngo ryakoranye na Generali Arengiyome Bunyoni utuma ngo ibitoro bikena mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo haboneke akaryo ko gutembagaza intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye kandi yarirondereye irindi shirahamwe ryitwa Prestige aho bivuga ko yoba yarihaye ububasha bwo kurangura ibitoro by'u Burundi rikoranye na Regideso. Yari igize icyo gihe yari igiye kuza irabika igitoro. Kandi iyi Regideso biravuga ko ngo yari no kongera ikaba ariyo igitanga mu badandaza. Hari impari zikomeye zivuga ko Angeline Ndayishimiye ari muri bene Prestige, naho we ngo abihakana. Regideso nayo yashizwe mu minwe y'ubushikiranganje, avuga ko ari mu nshuti za Evariste Ndayishimiye. Amamiliyoni y'amadolari yarasohowe mu banki nkuru y'igihugu BRB ahabwa Prestige, ariko ca gitoro cagumye n'ubundi kirabura. Amatohoza ya RPA yerekanye ko hariho ubuyobozi budasanzwe kuri ayo mafaranga akurwa muri hariho ubunyonyezi budasanzwe kuri ayo mafaranga yakuwe muri BRB. Aha ntawo kwibagira kandi ko BRB itwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu mwanya wa mbere Generali Ndirakobuca yarubashwe uko yasanze perezida Evariste Ndayishimiye yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro. Kumbure yari yibwira ko igitoro kizoboneka, naho yaronka amakuru akwiye y'ingene amafaranga y'igihugu ariko araribwa. Inyuma y'umwaka ari mu mabanga niho yabona ko ibara ryamaze kugwa. Ikibazo c'igitoro cahavuye kiba umuzi wibuye. Ndirakobuca arabona neza ko Evariste Ndayishimiye byamunaniye. Yongera arabona kandi ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi cyane, kandi ariwe azobibazwa k'umukuru wa leta. Generali Ndirakobuca yarabonye kandi ko Prestige ataco ishobora keretse ngo kubandanya yiyorera amafaranga y'igihugu. Aca atangura ibiganiro mu mpisho na Petrol. Niho rero ngo yaraba umukuru w'igihugu na bamwe mu bamufasha barimwo umukuru w'iperereza mu buyobozi mwishikira. Generali Gervais Ndirakobuca yaraberetse ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi hamwe ngo boreka Petrol igasubira kurangura igitoro c'u Burundi. Hanyuma bakemera kandi ko bakaduza amafaranga make yoba ari 150 y'amafaranga y'amarundi kw'iritiro y'igitoro. Ndirakobuca kandi ntiyari azi ko ahejeje kugurura intambara atazi. Gervais Ndirakobuca yaratutswe ngo kubona ashobora kwiyumvira gusubira kuzana sosiyete yahoze ikorana n'abatutsi, ariko ngo nawe
yaraberetse ko naho ngo biruko bavuga intwaro za kera ko Etepetrel yakoranye na Perezida Nkurunziza imyaka 15 atangorane. Ntibyatevye Ndirakobuca yahavuye yagirizwa ko ayo mafaranga ariko arasaba ko aduzwa ku iritiro ari igiturire ciwe yumvikanye na Etepetrol. Umushikiranganje wa mbere yarumiwe ishavu riraniga ko kweza naho ashaka gutanga imihoho. Ni naho rero yahava amenya ko yafatiwe ingingo zihambaye ko ahirahiriye agatanga imihoho aca ahagarikwa mw'iperereza ndetse nawe akagirizwa ko ariko agerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Muri Rusama 2024 imbere y'inama nshingamateka Gervais Ndirakobuca ntiyariye umunwa. Yavuze ko atanyishu nimwe afise ku kibazo kijanye n'ibura ry'igitoro. Mu ncamake yarabwiye abarundi ati jewe narananiwe genda mwibarize umwe avuga ko yacifatiye mu minwe. Ndirakobuca abayeho atazi isosi bazomukoza. Kuva Gervais Ndirakobuca agombye gutanga imihoho ariko agaterwa ubwoba. Abayeho atazi ico ategurirwa niyo kizomuzanana. Yitwa ko ariwe arongoye leta ariko arazi ko atabubasha na bukeyi asigaranye. Muri Ruheshi 2024 ukwezi kumwe gusa inyuma y'ivyo Ndirakobuca yavugiye mu nama nshingamateka, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje mu gikorane inyabihanga ko hariho umutegetsi wo hejuru yabujije igitoro kuza, ngo yandikiye abatanga igitoro ko batokwihenda ngo bakizane kubera hinjiriye gutembagazwa ubutegetsi. Ahandi naho ngo yavuze ko atamafaranga ariho yo kuriha igitoro. Ngivyo rero bimwe mu bivugwa hagati y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero intambara iratanguye hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje Gervais Ndirakobuca. Kuri ubu ngubu rero arashobora gutanga imihoho.